ngira tuyage gatoyi kuri mwene wacu Chimamanda Moses. Chimamanda Moses numushinga ntahe numushinga n'umuntu w'umugabo araba mu gihugu ca Amerika, mu gihugu ca Amerika tukora nga mu Burundi. Jari umuntu wese abari karakorera ibikorwa vyiwe ubuza ati uyu muntu ariko akora ibikorwa vyiwe arahanaka. Ivyo rero muri industry imwe ntaco biza bigana cyane, igikuru nuko gusa muba muri industry imwe y'u Burundi. Rero Chimamanda Moses uno munsi ngarutse ngaha nimba ngoma ndamuvuge, hari abantu bashaka kwiyumvira ati koresha umwanya Chimamanda kandi urasoye kuvuga iryo zina giwe mu kanwa kawe. Ndasoye kurivuga ko si zina ribi ni zina ryiza. Kandi ni zina riri brand, ni brand nini cyane. Chimamanda n'umuntu akunzwe cyane, n'umuntu akurikirana n'abantu benshi cyane, bisigore yuko uvuze abantu baca batangura kumerereza ati ugira uvuga ibikiga mwene wacu. Bo Chimamanda Moses ndibaza kuri bashasha ntibashobora kuba bazi jewe na Chimamanda why bimeze gute jewe na Chimamanda, ariko kuba ari basanzwe bamenyereye bari muri no game barazi jewe na Chimamanda uko vyifashe. Rero kuri bashasha nashika ndabamenyeshe yuko umuntu witwa Chimamanda yarigeze haraciye igihe gitoyi cyane, novuga neza yuko hari hicuka kitari ciza hagati ya koresha umwanya na Chimamanda. Bivanye niki? Bivanye n'ukungene Chimamanda Moses yagiye gusanga muri aya ma eglise protestant, aya ma eglise y'abakizwa, aya ma eglise y'abakizwa. Bo kwanza ava gatoyi kwanza ngaho jewe abantu baba Pentecote, abigeme baba Pentecote nabige musanga bambara amakanzu maremare cyane, amajipo maremare cyane, nabige musanga atamishatsi bateri kusanga ari bitambara, usanga kabisa yani bafite amategeko akomeye cyane. Ariko jewe ndiko mvuga jewe example kuri jewe byarabigeme benshi ngiye gusanga barafatwa mu mahoteli. Urazi yuko je ndo muvumbuzi mahoteli fatana nabari mu nkundo batwaye ngo abagabo babandi, ngiye gusanga nkasangana ba Pentecote. Bose ndiko ndavuga nabi, ariko akona karorero kuko murazi neza yuko pasteur nashobora kuvyara pasteur ashobora kuvyara umusuma, pasteur ashobora kuvyara umurozi, pasteur ashobora kuvyara umusazi, pasteur ashobora kuvyara umusani kandi yari pasteur. Rero ikiri se w'umuntu nikica citwa yuko uwavyaye ategezwa kuba we. Nimba mvuzi iyo eglise nuko Pentecote ni eglise ya mbere isi amategeko akomeye cyane. Umuntu ari muri eglise Pentecote biragoye cyane uyo muntu biragoye cyane abayugaye gose, ariko ni nabo bantu bambere usanga baja mu vyaha vyinshi, baja mu ngira shetani arabagerageza cyane kwavuga ati aba barangwanya kabisa, ngira shetani arabakandamiza gose. Kandi murabizi ko na Stone n'umwana wa pasteur, ariko murabona neza yuko ari hatari. Rero Chimamanda yaratahuye aravuga ati ibi abantu ma eglise ashobora kuba yarakijijwe, yarigeze gusengera mu ma eglise abantu mu bakizwa, arazi neza uko bakora. Je nimba ndinga jewe sinkijijwe vraiment, je sinkijijwe, jewe ndo mu katolika narabatijwe muri katolika. Abaza ibintu vya katolike barabizi, jewe katolika imigenzo yose narayihejeje vraiment. Narabatijwe, ndaraganira, ndasangira, ndabibatiza amantuza amasakramento, ibintu vyinshi cyane muri eglise katolike, kubera nyokuru wanje yari umukatolika, yari umuregio Maria. Kuba ababizi abari muri eglise protestant katolike barabizi, yari umuregio Maria. Regio Maria nayo usanga ari abatama kazi n'abatama abakecuru babiyegereza Bikira Maria bashitse kugishusho Yesu ashimwe. Ibintu nk'ivyo rero yaradukundishije eglise katolike, turayikunda cyane uko niyo twakuriyemwo, biragenda neza. Ariko gushika kuri no saha je ndasenga ndubaha Imana, ndazi neza yuko ibintu byose vyaremwe n'Imana, ndazi neza yuko jewe nimba ndinga no kubera ubuntu bw'Imana, ukubera Imana nimba shobora kugira kuvyuka impore nkaryama impore, no kubera Imana. Rero
nta kibazo jewe uko mba ndi kose nuko nzi neza ko ari Imana yandemye kandi inkunda cyane kabisa yarananyitangiye. Rero CHIMAMANDA yarabonye neza yuko muri Eglise Protestante habere ibintu byinshi aranabibagaragariza, ariko yaraje kugwanywa, yaratewe attack bivanye n'ukungene ariko arakora kuri zo Eglise. CHIMAMANDA n'umuntu yagerageje yagwanye cyane je nimba narigeze kumwinjira kumuvuga ntazi neza, ntazi n'amazina yiwe, umva ibintu nk'ibi nzavyihotsa aho. Rero abatari babizi ndibaza batahuye jewe rero na CHIMAMANDA amakampanye yoba yarabaye. Rero ababiboneye ngaha rero n'ababikurikiranye kuva kera, jewe CHIMAMANDA ivyabaye vyose hari abantu baje bikika mukiza. Nagiye gutahura yuko hari umuntu yigeze kuza kuntera ubwoba aje kwikika mukiza bivanye n'ukunge nabona umengo icuka kitari ciza hagati ya je na CHIMAMANDA. Umviriza renda babwira ikintu, abantu bazi neza yuko jewe na CHIMAMANDA ngo tudacana uwaka, abantu bazi neza bifuza kubona jewe ko no kwama mu njyane na CHIMAMANDA bateshwe bate. Abantu bariko barapanga ivyabo kubera ngo je na CHIMAMANDA ndababwiza ukuri rero gushika kuri no saha n'umuntu wanje ni nawe muntu je nogira ikibazo yoba mu bambere kuntabariza canke kuntabara. Ivyo rero mubimenye kuko ivyabaye vyose jewe atake nateye CHIMAMANDA yatumye abansi biwe bikika mukiza, ko umuntu agira abansi n'abakunzi bikika mukiza banyinjiramwo kugira bamuronkewe mu gihereye directement w'ivyo yashikiriza. Akenshi ugiye kubiraba wasanga ari vyo. Rero ubutumwa ngaje nshaka kubashikiriza n'ubu, wewe muntu wibaza yuko jewe na CHIMAMANDA turi mu njyane, wifuza yuko CHIMAMANDA wifuza kumushira hasi CHIMAMANDA uciye muri jewe, nukuri uteshkute. CHIMAMANDA ntabwo ari umwana mubi na gato, ntabwo ari umwana mubi cyane. Nimba ibintu ndabivuze uno munsi, nimba ndabivugiye ngaha hari impamvu kuko umefikiria jambo kubwa sana, alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima, nkamugisha gukora, nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho, hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi, agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi, sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo, gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. Bite bakunzi bakoresha media, reka nizere ko mumeze neza, muri fresh, muri good, muri bon. Jendi Mr KORESHUMWANYA, Mr Tugesho, umunyarusaku, sutwa cawa, Mr Vuguta vyume vyumye n'andi menshi, zagisa n'umwavu, zakoresha itabi n'ibindi byinshi ndazi yuko rero sina amazina mwage murampereza. Rero no munsi ndi ngaha ndi jenyene kabisa, ndi jenyene. Abakunzi banje nibaza yuko batorinda kurindira ngo hari naka ngo hari inde kugira ngo bankurikirane. Nizera yuko abakunzi banje bizera neza yuko ico mba ngira ndabashikirize cyose aba ari message. Rero kubatanzi hariho nk'abantu bashasha, hari abantu bashasha ndiko mbona bariko baza kuri chaîne bashasha, hari abantu bashasha ndiko ndabona umengo ntibatuzi neza, hari n'abantu abakambwe inararibonye za KORESHUMWANYA media, inararibonye za TV online. Rero abo reka ndabashimire, ariko kubatatuzi je ndi Mr KORESHUMWANYA Uwitekagire ku mazina anje y'ukuri, ndi umupapa ntunze umuryango. Ko ikindi kintu nuko
ndi mu bajene batahuye yuko kubaho kugira babeho bakwiye kwiremera ubuzi nka cya kintu nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yadushikiriza yavuze ati abajene ni mukore ni mwiremera ubuzi ni murabe mwiremera ubuzi kugira bubabesheho ico kintu caje cuhira ababigeme bacu bagiye mu bihugu by'abarabu kurondera ubuzi nibarindiriye ngo twe twareje amashure ngo reka twicare ngo turondera akazi muri leta oya baravuze ati reka tuje kurara ubwenge mu bindi bihugu tugura ama parcelle dutunga imiryango yacu rero ibi bintu dukora ububuzi bwacu naho buza butandukanye n'ububuzi bwa bene wacu bagiye kurondera nta na kimwe biba bitandukanye n'aba bakoresha rimikash aba badandaza amayinite biza byose bisa n'aba bantu bakora amabotike rero n'abantu batarindiriye ngo leta ngo izobahamagara ngo izobaha akazi kugira ngo bakore rero na jewe nimba ndi ngaha uru rubuga rwa YouTube natahuye yuko ari ubuzima urufashe nkama urufashe serie urubuga rwa YouTube uruhereje ibikorwa ukoze kuko YouTube ifise kontra na Google yitwa AdSense jare ibintu nk'ivyo hari ibintu biri ndani muri YouTube bituma ushobora kuronka amafaranga bivanye n'ivyo wakoze bisa n'ivya Facebook ariko yo Facebook ntigira ivyo bintu byo gutuma baguhereza amafaranga ariko nico kimwe ukungeneje nkoresha urubuga rwa YouTube niko nawe ukoresha urubuga rwa Facebook ugiye kuraba ama commentaire cyangwa ugiye gupostinga agafoto kawe cyangwa ugiye gupostinga ka video ku rubanza wagiyeho nimba byagenze gute nimba arakantu wabonye kakuryoheye postinga abari cyo kimwe gusa aho tuza dutandukana gato nuko jewe nshobora kuronka amafaranga bivanye n'ivyo noba na postinze rero nimba ndi ngaha ngira tuyage gato kuri mwene wacu Chimamanda Moses numushinga ntahe numushinga n'umuntu w'umugabo ari mu gihugu ca Amerika twe tukoranga mu Burundi jari umuntu wese abari karakorera ibikorwa vyiwe ubuza ati uyu muntu ariko akora ibikorwa vyiwe arahanaka ivyo rero muri industry imwe ntaco biza bigana cyane igikuru nuko gusa muba muri industry imwe y'u Burundi rero Chimamanda Moses uno munsi ngarutse ngaha nimba ngoma ndamuvuge hari abantu bashaka kwiyumvira ati koresha umwanya Chimamanda kandi urasoye kuvuga iryo zina giwe mu kanwa kawe ndasoye kurivuga ko si zina ribi ni zina ryiza kandi ni zina riri ni brand nini cyane Chimamanda n'umuntu akunzwe cyane n'umuntu akurikirana n'abantu benshi cyane bisigore yuko uvuze abantu baca batangura kumerereza ati ugira uvuga ibikiga mwene wacu bo Chimamanda Moses ndibaza kuri bashasha ntibashobora kuba bazi jewe na Chimamanda why bimeze gute jewe na Chimamanda ariko kubari basanzwe bamenyereye bari muri no game barazi jewe na Chimamanda uko vyifashe rero kuri bashasha nashika ndabamenyesha yuko umuntu witwa Chimamanda yarigeze haraciye igihe gitoyi cyane novuga neza yuko hari hicuka kitari ciza hagati ya KORESHUMWANYA na Chimamanda bivanye niki bivanye n'ukungene Chimamanda Moses yagiye gusanga muri aya ma église protestante aya ma église y'abakizwa aya ma église y'abakizwa bo kwanza ava gato kwanza ngaho jewe abantu baba Pentecote abigeme baba Pentecote nabige musanga bambara amakanzu maremare cyane amajipo maremare cyane nabige musanga atamishatsi bateri kusanga ari bitambara usanga kabisa yani bafite amategeko akomeye cyane ariko jewe ndiko mvuga jewe example kuri jewe jarabigeme benshi ngiye gusanga barafatwa mu mahoteli urazi yuko je ndumuvumbuzi mahoteli fatana nabari mu nkundo batwaye ngo abagabo babandi ngiye gusanga nkasangana ba Pentecote bose ndiko ndavuga nabi ariko akona karorero kuko murazi neza yuko pasteur nashobora kuvyara pasteur ashobora kuvyara umusuma
pasteur ashobora kuvyara umurozi, pasteur ashobora kuvyara umusazi, pasteur ashobora kuvyara umusani kandi yari pasteur. Rero ikiri se w'umuntu ni citwa yuko uwavyaye ategezwa kuba we. Nimba mvuze iyo eglise nuko Pentecote ni eglise ya mbere isi amategeko akomeye cyane. Umuntu ari muri eglise Pentecote biragoye cyane uyo muntu biragoye cyane abayugaye gose, ariko ni nabo bantu bambere usanga baja mu vyaha vyinshi, baja mu ngira shetani arabagerageza cyane kwavuga ati aba barangwanya kabisa, ngira shetani arabakandamiza gose. Kandi murabizi ko na Stone n'umwana wa pasteur, ariko murabona neza yuko ari hatari. Rero Chimamanda yaratahuye aravuga ati ibi abantu ma eglise ashobora kuba yarakijijwe, yarigeze gusengera mu ma eglise abantu mu bakizwa, arazi neza uko bakora. Je nimba ndinga jewe sinkijijwe frame, je sinkijijwe, jewe ndo mu katolika narabatijwe muri katolika. Abaza ibintu vya katolike barabizi, jewe katolika imigenzo yose narayihejeje frame, narabatijwe, ndaraganira, ndasangira, ndabibatiza amantuza amasakramento, ibintu vyinshi cyane muri eglise katolike, kubera nyokuru wanje yari mu katolika, yari mu Regio Maria. Kuba ababizi abari muri eglise protestant katolike barabizi, yari mu Regio Maria. Regio Maria nayo usanga ari abatama kazi n'abatama abakecuru babiyegereza Bikira Maria bashitse kugishusho Yesu ezashimwe. Bero nk'ivyo rero yaradukundishije eglise katolike, turayikunda cyane uko niyo twakuriyemwo, biragenda neza. Ariko gushika kuri no saha je ndasenga ndubaha Imana, ndazi neza yuko ibintu byose vyaremwe n'Imana, ndazi neza yuko jewe nimba ndinga hano kubera ubuntu bw'Imana, kubera Imana, nimba shobora kugira kuvyuka impore nkaryama impore nukubera Imana. Rero nta kibazo jewe uko mba ndi kose nuko nzi neza ko ari Imana yandemye kandi inkunda cyane kabisa, yarananyitangiye. Rero Chimamanda yarabonye neza yuko muri eglise protestante habere ibintu vyinshi aranabibagaragariza, ariko yaraje kugwanywa, yaratewe ataki bivanye n'ukungene ariko arakora kuri zo eglise. Chimamanda n'umuntu yagerageje, yagwanye cyane. Je nimba narigeze kumwinjira kumuvuga, nashaka ndamwige ndamumenye, menya ati eske uyu muntu yitwa Chimamanda Moses ninde, n'umuntu ki? Urumva aho ndiko nsigura bamwe mu batabizi, abatazi neza imba ndi ngaha, ico ndiko ndabashikiriza. Chimamanda Moses n'umuntu yagwanijwe cyane bivanye n'ukuri yagenda aragaragaza kubera mu ma eglise realite vrai bien. Yafata video ya posting ati ndabira amajambo bashikiriza, akashikiriza ati ndabira koresha umunya cyenda mwatakiraho nyene. Vuga Chimamanda ameze gute ukungene vyagiye kurangira, nagiye kuronka ama message menshi yaba abantu basanzwe bakorana basanzwe batumva batavuga rumwe na Chimamanda, barandondera KORESHUMWANYA wagize neza uku. Ariko je ndabima amatwi, je ndabihoza, navuga ati je urugamba natanguje nije ndaruzi. Ivyo bintu vyaraje kuko jewe ntanguye kumuvuga Chimamanda nawe yaravuye mu gacerere aragira icyo avuze kuri jewe. Ibintu vyinshi aramvuga ko ibintu vyinshi, ko naje namuvuga ko ibintu vyinshi, ibintu nk'ivyo. Rero biza kurangira gute jewe ntanguye kuronka ama message y'abantu bagomba kuntera ubwoba, ivyabera ku rubuga bitangura kuza mu buzima busanzwe. Jewe nta na kimwe natahura, uwantera ubwoba nacashira mu kiganiro, kubera iki? Kubera mvyaza umusaruro ivyo bintu biriko birambako. Rero niho vyababaza Chimamanda, kandi vyateza kumubabaza kuko ntiyatahura neza ivyo bintu ukungene biriko biragenda, ukungene biriko biramera. We yashaka gusigurira abantu, yavuga ati uyu muhungu ari karahendwa, shaka gusigurira abantu ati ndabira mvuze naka uyu muhungu arajagiza uko heraba bibaye. Urabona
abantu abasigurire nk'uko yarasanzwe basigurira. Rero jewe nisanze mu buzima je nyine ntazi. Niho inyuma yaho nahura n'umukobwa yitwa Anje ari mu Barabu. Yo mukobwa yitwa Anje yaje ambera nk'idayimoni mu buzima bwanje muri jewe. Ko mukobwa Anje jewe nagiye kumutahura mu nyuma ngiye gusanga atari umuntu ari seri. Anje ntabwo ari umuntu ari seri. Sérieuse. Anje numu escroc. Kandi numubeshi. Anje yarandondeye amaze kubona hariho icuka kitari ciza hagati ya jewe na CHIMAMANDA. Arandondera nkuko abandi bandondera ariko numvirize ivyumviro byabo ndavyihoza ariko Anje naramwumvirije ndavuga ati uyu we n'umukobwa we azanye ibiki ko nkeneye kumenya CHIMAMANDA nawe n'ivyiwe. Azambwira ngo turakundanye na CHIMAMANDA. Ngo mfise amafoto ngo arikanye ansaba ngo ndamwereke ubusa bwanje. Ngo mfise ibiki n'ibiki ariko ndarondera ivyo bintu ndabibura. Ibintu yampaye jare nta muco vyari bifise. Ni ibintu bitari biri mu muco. Gusa juko navyakire navuga ati uko biri kose je ndabivyaza umusaruro. Uko biri kose je ndabimodifya ndabivyaza umusaruro tu. CHIMAMANDA essentiel ko CHIMAMANDA gusa mbona neza yuko namutsinze namushize hasi. Kumbe Anje akundanye n'umuntu yitwa Egide nimba ari mu Kristo. Niwe musheri wiwe. Je ngiye kubimenya mu nyuma ko akundanye n'uyo Egide mu Kristo. Nagiye gusubira inyuma mbona ama video ya CHIMAMANDA ariko aragaragaza uyo Egide mu Kristo. Bujinga bwiwe. Sometimes ubujinga bwiwe. Bon, nimba ikintu citwa ubujinga nuko kiba caje muri sense itari nziza. Kuko iyo ukoze iciza abantu bacita iciza. Iyo uguye mu kibi abantu bakwita kuri umunyakibi. Ivyo ndibaza biratahuritse. CHIMAMANDA yagaragaje ibintu vya mu Kristo. Mbe Egide mu Kristo yabigaragaje bitari vyiza. Bo insolite yose ibaye. N'umuririmbyi nga mu Burundi akoze insolite. Yirigwira vugwa yirigwira sirikira kandi naharira ngo si jewe ntaba ari montage ariko akoze iciza so indirimbo nziza abantu baririgwa bayivuga ntaho biba bitana abari cyo kimwe n'ivyo vy'aba profete bagwa muri erere gato ko n'abantu bambaye umubiri urumva uko biri kose rero barashobora kugwa muri erere rero isarishije gato biba vyumye rero jewe Anje yarambereye ikigeragezo aranyumvisha ibintu byinshi cyane vya CHIMAMANDA imwe munari ndimo yari yo gushira hasi CHIMAMANDA jewe ku gatwe kanje ariko apana ngo ntumwe n'umuntu oya jewe ku gatwe kanje ariko Anje yarambereye ikigeragezo cyane kuburyo nza gusanga ntaye no mu manga ariko je naratewe ubwoba ndatega ubwoba bikomeye ariko sinabishira serie cyane ndabifata neza ko ari ibintu byo kumbuga kuko navuga ati jewe ninde none ngiye no kwitwarira nde ntabonye ntazi neza ntazi n'amazina yiwe umva ibintu nk'ibi ndavyihotsa aho rero abatari babizi ndibaza batahuye jewe rero na CHIMAMANDA amakampanye yoba yarabaye rero ababiboneye ngaha rero nababikurikiranye kuva kera jewe CHIMAMANDA ivyabaye vyose hari abantu baje bikika mukiza nagiye gutahura yuko hari umuntu yigeze kuza kuntera ubwoba aje kwikika mukiza bivanye n'ukunge nabona umengo icuka kitari ciza hagati ya je na CHIMAMANDA umviriza renda babwira ikintu abantu bazi neza yuko jewe na CHIMAMANDA ngo tudacana uwaka abantu bazi neza bifuza kubona jewe ko no kwama mu njyane na CHIMAMANDA bateshwe bate abantu bariko barapanga ivyabo kwera ngo je na CHIMAMANDA ndababwiza ukuri rero gushika kuri no saha n'umuntu wanje ni nawe muntu je nogira ikibazo iyo bamubambere kuntabariza canke kuntabara ivyo rero mubimenye kuko ivyabaye vyose jewe atake nateye CHIMAMANDA yatumye abansi biwe bikika mukiza ko umuntu agira abansi n'abakunzi bikika mukiza banyinjiramwo kugira bamuronkewe mu gihereye directement wevyo yashikiriza akenshi ugiye kubiraba wasanga ari vyo
rero ubutumwa ngaje nshaka kubashikiriza n'ubu wewe muntu wibaza yuko jewe na Chimamanda turi mu njyane wifuza yuko Chimamanda wifuza kumushira hasi Chimamanda uciye muri jewe nukuri uteshute Chimamanda ntabwo ari umwana mubi na gato ntabwo ari umwana mubi cyane nimba ibintu ndabivuze uno munsi nimba ndabivugiye ngaha hari impamvu kuko ivyabaye vyose je nabishyize ku munsi ndavuga ati eski ibintu biriko bijahe biriko bigana he kuko jewe ivyabaye vyose vyaramubabaje Chimamanda kuko ntiyanabitahura yarumvira ati ibintu eske ibintu nibiki jewe Chimamanda ni grand frère Chimamanda aranduta Chimamanda nta yani jare Chimamanda nta kintu na kimwe do special yondonderako n'abantu babashaka kwikika mukiza babonye faiblesse yawe babonye aho umuntu ababara bagashaka gufyonderaho nyene ariko je Chimamanda nta kintu na kimwe yondonderako urumva Chimamanda n'umuntu wa mbere akunda n'ibikorwa vyanje n'umuntu wa mbere akunda n'ibikorwa vyanje ahubwo yaratangaye kubona jewe umengo ndamwatatse ariko yaciye abitahura cabona yuko ari abantu baba bari nyuma yanje ariko abo yiyumvira sibo idayimoni ya mbere ya urya mwigeme yanje ujya niwe muntu aya guys Chimamanda ivyabaye vyose ntivyavuye kuri we namba oya abantu bashatse kwikika mukiza kandi kinyuma ngo kimara umunsi nikimara umwaka wewe rega kandi ikibi nta n'umunsi wari mu ikibi kigera gitsinda iciza buri gihe cyose iciza cyamakiza gitsinda ikibi gitegezwa kugihonyora kagitsinda hasi kabisa rero nta kuntu na kumwe bishobora kwitwa ibintu bishobora kuza bije mu gipfungu mu mwijima ngo bitsinde ukuri jewe abantu baje kuntera ubwo bamuhira ntabwo bari batumwe na Chimamanda narabitahuye narabibonye abantu baza bantera amatake bambwira uku ntabwo baba batumwe na Chimamanda nta kintu na kimwe jewe cambayeko catewe na Chimamanda erega uno munsi je nogira ikibazo hey ngeze ikibazo baba nubikika mukiza cybarangika ama message kandi mwibuka ikintu kimwe jewe bijya bigano mwabonye ngo nanyurujwe ngo nagize iki je namwe nigeze mvuga ko nanyurujwe je nafashe repo ndavuga ati reka jewe nduhuke navuze ati reka jewe jare ni nkauke n'umugore wanje je sinamubwiye yongi na Pax sinamubwiye yongi na Stone nta muntu numwe je nigeze mbwira yongenda ariko bantu bashaka gutsinda Chimamanda bace babibwira yuko ngo nanyurujwe ngo koresha umwanya ngo yanyurujwe ngo na Chimamanda kweri kimwe mushaka gucafuza umuntu ubishishije ku izina ry'umuntu umuntu mumukeneye nimwokrea amatake yanyu mukamugira mutarinze guca mu muntu no kuri Chimamanda jewe ewana komeza akazi kawe je ndumufana wawe je ndakubaha cyane ndemera kabisa imikorere yawe kandi kabisa ntuvuga yuko n'abantu bataragutahura vrema bagutahure kabisa komeza aho nyene bandanya wigisha bandanya ukosora bandanya uhindura intama zazimiye bandanya uziyobora abantu bari mu mwijima bandanya bamurikira ubereka umuco abantu bari mu gipfungu bandanya bahumura mu maso ubutumwa buri ngaha nubu je na Chimamanda nta kibazo na kimwe dufitaniye n'amahoro menshi ivyambaye ko byose ntivyaturutse kuri Chimamanda ivyo mubimenye kandi Chimamanda n'umuntu w'umugabo n'umuntu erega ubutumwa bwiza nibuza mu gusarara gusa imbere y'isengero ry'abantu ngo niko
gutanga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burashobora kuvugwa n'umuntu ari ku musego. Ubutumwa bwiza burashobora kuvugwa n'umuntu kuri telefone. Ubutumwa bwiza burashobora kuvugirwa kuri media nkuko. Ubutumwa bwiza si bijya uza ngo igikorane canke iki oya. Canke ngo seminero ya. Ubutumwa bwiza buvugirwa mu nzira ariyo yose. Ariko ababwakiriye rero batahuye iki. Ndabakunda cyane behind camera ya Pax Araba.